uravye ku mbuga hwaniro uhasanga ivyanditso vyerekana neza ko hariho gushika n'ubu abataratahura neza icari c'umu influencer, kukaba nkako nta gihe kirekire kihaciye iri jambo ritanguye kugwa mu matwi y'abarundi benshi. Yamara ubu biriko biraza kuko inyuma y'uko mu mwaka wa 2024 ariho hatangura ihiganwa rigamije guha agaciro umu influencer w'umwaka mwiza yanahavuye naba umukinyi w'amareresi Fanny Lavine, twarabonye n'umukuru w'igihugu abatumira mu kiganiro n'abamenyeshamakuru kandi aranabiyegereza mu bitari bike aba yifuza ko bimenyekana gushika kure hashoboka mu vyo bariko arakora. Ivyo rero bigasigura ko umu influencer mu Burundi atagifatwa nk'icaduka bamaze kumutahura. None nyene influencer gisigura iki? Influencer mu Congereza canke influenceur mu Gifaransa bishobora gusobanurwa mu buryo butandukanye bivanye naho riba rikoreshejwe. Insiguro y'iki gihe ku mbuga ngurukana bumenyi, reka duhere kuri iyo. Influenceur ni umuntu akoresha izina ryiwe bimenyekana ku mbuga nka Instagram, TikTok, YouTube n'ahandi hose kugira ngo ahindure ivyiyumviro, ingeso z'abandi canke kwerekana ivyo abantu bogura. Nk'akarorero, umuntu amenyekanisha umuti wo gusiga ku mubiri kugira ngo akire, abamukurikirana biratuma baca bawugura. Mu nsiguro ya kabiri twafata ko ari insiguro rusangi, umu influencer ni umuntu afise ubushobozi bwo guhindura ivyiyumviro canke ingendo z'abandi. Aha mwumve neza ko atari ngombwa ngo bice ku mbuga hwaniro. Nk'akarorero, umwarimu, umunyapolitike canke umuririmvyi arashobora kuba umu influencer ku rugero rwiwe biciye mu vyo akora n'abo bahura imbona nkubone. Insiguro ya gatatu nifatiye ku buhamagarizi, ico twokwita mu Congereza canke no mu Gifaransa barabikoresha mu jambo marketing. Mu buhamagarizi, umu influencer afatwa nk'igikoresho cyo kwamamaza gikoreshwa n'abadandaza kugira ngo bashikire abantu bashorera mu buryo buboneka nk'ubw'ukuri. Mu ncamake twotahura ko umu influencer ari umuntu agira ico ahindura ku bandi, cane cane biciye ku mbuga ngurukana bumenyi canke bidaciye ku mbuga ngurukana bumenyi. None muri izo nsiguro zose duhejeje gusigura ngaho haruguru, DJ Zenobino tumusanga hehe? Ku batabizi, DJ Zenobino niwo aherutse gutwara agashimye ka Best Influencer 2025 kuvuga ku ncuro ya kabiri iryo higanwa ritunganijwe na Irebe Company. Nkuko tubona ko yamaze kuvyifatira mu minwe ku ncuro yaryo ya kabiri. Inyishu rero y'ico kibazo kivuga kiti none muri izo siguro zose DJ Zenobino yaraye atahukanye iryo higanwa ku ncuro yaryo ya kabiri nka Best Influencer 2025. Inyishu y'ico kibazo nayo nyene tuyitanga twisunze siguro imwe imwe twerekeza kuri DJ Zenobino. Ku mbuga hwaniro kuko ya siguro ya mbere ivuga kujanye n'uko umu influencer ari umuntu acisha byo guhindura ivyiyumviro canke ingeso z'abandi canke kwerekana ivyo bogura ku biciye ku mbuga hwaniro. DJ Zenobino rero ku mbuga hwaniro ariko afise page ya Facebook yitwa DJ Zenobino Official ikurikiranwa n'ibihumbi birenga gato 33. Yashize ko akavideo atamasura y'abaririmbyi bibindi vyamamare arimwo kuronka like igihumbi. Twasanze bimubera ingorabahizi, ariko mu gihe hari yandi masura y'ibindi vyamamara abaririmbyi n'abandi arakubita ama like guhera ku 500 kuduga na mirongo byose twabibonye. Kuri Instagram yitwa DJ Zenobino mu tuzitizo Runtown DJs, akaba ageze kwa mukurikira bagera ku bihumbi 21 birenga gato. Ku bintu 9 vya nyuma yaheruka gushirako gushika mu gitondo cyo kuri wa gatandatu, ibihumbi 2500 gushika ku 38 vy'abantu nivyo biraba buri kamwe kose muri two tuntu 9 aheruka gushirako, na cane cane dufatiye ku ma video. Amasanamu yoyo ntibiba bigaragara neza. Nayo ku rubuga rwa TikTok akurikirwa n'ibihumbi birenga gato 18. Nubwo content ziwe z'intango zitarabwa cane, izubu bwa vuba
zirarabwa ku buryo hari n'izirenze ibihumbi 100 vy'abaziravye. Ku rubuga rwa YouTube DJ Zenobino ageze ku bihumbi 4,600 vy'abamukurikirana kuva mu kwezi k'umunani kwa 2024 iyo YouTube channel yuguruwe. Kuri content 9 amaze gucishako zimaze kurabwa incuro ibihumbi 157, iya nyuma ikaba yagiye ko haraheze imyaka 2, ni kuvuga ko atabishasha aherutse gushirako. Ku nsiguro rusangi rero ivuga ko influenceur ari umuntu afise ubushobozi bwo guhindura ivyiyumviro canke ingendo z'abandi bitabaye ngombwa ko bica ku mbuga hwaniro. DJ Zenobino arakunda kuronka ibiraka byo kuvuza mu mashow atandukanye, harimwo n'ayakomakomeye, hakabamwo mbere n'ayaba bitabiriwe n'abantu benshi. Aha yoshobora gucishamo akavuga amajambo magufi kugira ngo aprofite ku influencer ababa bitavye ico kirori. Yamara bisaba yuko atarandira, agiye kurandira yoba bitovye. Sinzi rero ko ahora bikora. Ifirimbi ryo twese turemeranya ko ayivuza, ariko nta message umuntu yumvamwo yo mu influencer. Nayo kunsigura ifatiye ku buhamagarizi ariyo marketing, n'ubundi muri show ikaze ntivyokunda. Yoba ariko arayitoba, noneho ntavyahora nakora. Kimwe gusa muri boîte canke mu zindi evenement byoshoboka ko ahagarika umuziki gato maze akahakira mikro akavuga. Ndamaze kumva acishamwo akamamaza code promo yiwe, hanyuma akabandanya umuziki aciye akurikiza n'ibirungo. Aho twavuze ama réseaux sociaux, mwongere koko no kumasambirizi canke kumbonesha kure ari imwe mu nzira umu influencer acishamwo ibikorwa vyiwe kandi bigashika ku bantu batandukanye. None hamwe n'ivyo vyose usanga DJ Zenobino yarakwiye ko atwara award ya Best Influencer 2025 canke ijambo ni gwawe. Kimwe gusa nuko hari n'abamaze kumera nk'abagiriza jiri yakoze kuri uwo munsi wa finale kwitorwa rya Zenobino. Iyo jiri yo bifisemwe inyungu nubwo atavyemezo batanga. Aha twovuga nka promoter de la capitale yanditse ko muri ziga 10 millions jiri izigamwo 5 biciye muri muchezo wa ndani yabucishije ku rubuga rwiwe rwa Facebook. Yamara nta cemezo na kimwe uwatanga. Edson yahoze we asa nuko adatahura ingene umu DJ yashirwa ku rutonde rw'aba influencers, ari nahahera mu kugira amakenga ko mu minsi iri imbere dushobora no kubona bamwe mu babansa bahindutse bakaja ku rutonde rw'aba influencers. Nuko rero nizere ko mwanyuzwe. Nibutse ko muri iryo higanwa mu gice cya 4 cyaryo harimo abantu nka Basimbizi wa Semavumba, Landry Promoter, Starboy The Ship, Gina Ginella, Ami Pro The MC, Kabos for the Real n'abandi. Nuko rero wakoze kubana nanje gushika ngaha, jewe umutarambirwa kijana mchangamufu japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa leo mtakatifu naelekea kuwa maarufu, nikiwa kosa lakini nitakuwa kama vile mufu japo mimi mwaminifu, sipendi udanganyifu. Fyonda follow canke suivre nimba utarabikora, twikomereze n'ibintu by'ubwenge bitagira utunenge. Muri abantu b'intore mudakurikira intore, mukomeze kugira amagara n'amagarade, ubusho n'ubushobozi. Ndabakunda cyane, bye.